Hello guys, muraho mumeze neza. Twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, nama nabateguriye ibiganiro bijyanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero tugomba kwiga topic y'uyu munsi. Tugomba guhagararana cyane inyigisho zo ku buriri. Inyigisho zo ku buriri zirafasha cyane mu nzira zo kubaka ingo zacu. Akenshi ibintu bipfira hehe ku buriri. Akenshi iyo habaye umwumvikano muke hagati y'umugore n'umugabo, niyo hajya uzosanga ibintu biriko biragenda bigira bipfa ukazokwisanga urugo rurasambutse bivanye n'uburyo umuntu n'ubundi bavyitwayemo. Uyu munsi rero ngomba guhagarara cyane kuri iki kibazo cyo ku buriri, kandi iki kibazo cyo ku buriri ntabwo kiraba umugabo cyangwa ngo kikaraba umugore. Abantu bose babiri kiba kibaraba, kuko umugabo aba yararongoye kugira ngo akorere neza umudamu we ku buriri. Umugore nawe aba yararongowe kugira ngo anezeze umugabo wiwe. Ariko akenshi ugasanga kino gikorwa kiri kunanirana, kiko kiragenda kinanirana, ugasanga entre y'abantu babiri umwe wese agaheba akibagira inshingano yatumye arongora canke yatumye arongorwa. Uyu munsi rero by'ukuri tugomba guhagararira mu mpande zose zibiri, yaba ku ruhande rw'umugore canke ku ruhande rw'umugabo. Hari abagabo rero benshi usanga akenshi iki gikorwa batagiha agaciro. Ugasanga umugabo yishizemo neza mu mutwe we yuko gukora imibonano mpuzabitsina nakamenyere muri we edayere, uko aba avyiyumvira akaba ariko ashobora kubikora. Mugabo ntiyiteho kwibaza kuri uyu wundi bari kumwe ingene vyakira. Ico rero nico usanga gishobora gutuma runo rugo rushobora gusambuka. Ntarabandanya, reka ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel ya Ivy'iwacu TV, kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu muzoze murabibona biborohereje. By'ukuri rero uyu munsi navuze neza ko ngomba kwigisha mu mpande zose zibiri. Umugabo adashobora guha agaciro kino gikorwa. Umugabo adaha agaciro kino gikorwa bigenza gute? Yavuye yaborewe atabuca nubwo yoba atanwa inzoga, yavuye ku kazi yarushe, ntanabifatira n'akanya, azanana n'amadugumba yiwe n'uburuhe bwiwe, yasanga umudamu yikoze neza, umudamu aberewe, akaca ashikira ku mugore. Nta bintu byo gutegurana bibaho. Urumva wewe akora kujya kw'inkoko, n'inkoko zirategurana, n'impene zirategurana imbere yuko zitangura ico gikorwa. Mugabo ugasanga uno mugabo aje n'ibishobisho, we edayere yiha agaciro uruhande rwiwe, agaciro ku ruhande rw'umugore ntakabona. We arira yuko arangiza bikaba biri, we arangije nk'umugabo ababona ko yakoze igikorwa. Mugabo ntashobore guha agaciro mugenzi we, ati eske mugenzi wanje nawe ko twabikoranye eske avyiyumvamo gute? Yabiryohererewe, byamunezeje, namushikaniye ku ndunduro. Iyaba byakunda ko duhana agaciro, byari kuba ibintu byiza cyane kurusha n'ibindi byose. Okay? Mugabo ugasanga muri kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kandi nico gikwiye kubaka urugo, yaba ku muntu yakijijwe, yaba ku muntu ataramenya Imana, igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nico cyubaka urugo. Mugabo ugasanga mu mpande zose zibiri ntabwo kiriko kiratangwa ko agaciro. Ugasanga ni ibintu nyene by'imigenzo, ugasanga twabigize imigenzo nyene. Umugore arongorwa kugira ngo akora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we, mugabo atani ikindi kintu kivyihishije mu nyuma canke kuvuga ati kugira imibonano mpuzabitsina iryohe eske bitegerezwa kugenda gute canke bimera gute. Ibyo ntibihabe. Ukaca usanga umugabo amaze kubona yuko yakubisa akambere akarangiza, akabona ko yahejeje, nta n'ibindi bishobora kumugora. Dukwiye rero gutanga agaciro kuri iki gikorwa. na cyane cyane hari abagabo usanga batagiha agaciro, we yahejeje akambere aca yiryamira.
mugabo ntashoke ntiyibaza ati eske umugenzi nawe biza kugenda gute cyangwa umugenzi nawe aza kuvyifatamo gute. Na niho rero akenshi uzosanga hari abadamu bazinuzwe kino gikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Umugore uzomufuvya ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu akuvyariye abana 4 5. Hari abagore kugera uno munsi dehere bakubwira ati twe ntituzi ko imibonano mpuzabitsina iryoha. Akubwira ati jewe kuva nakoreye imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye sindigera numva uburyohe bw'imibonano mpuzabitsina. Ni vya bindi byo kuvuga ni byo gushikana iki ibwirizwa. Sindigera ndyoherwa nta n'umunsi n'umwe. Sindigera numva ayo maraha abandi bavuga, ayo mazi abandi bavuga, kunyazwa sindabizi, sinzi ko ndanayafise cyane ko atayumfise. Ugasanga umugore mubyaranye 5 6 ibyo bintu ntarigera bibona n'umunsi wa rimwe. Ugira ngo bigenda gute? Ni muri ya nzira nyene yo kuza ukiha valere wowe nyene ubwawe umugabo. Ukavuga ati jewe ninabona mpejeje bizoba birangiye. Okay? Ugasanga uri kuriha agaciro wenyene ukarira gusa yuko wewe worangiza ku ruhande rw'iwawe. Mugabo ntutanga agaciro kuri mugenzi wawe. Umenye ati nawe arakeneye kurangiza. Okay? Wumve ko nawe akeneye kuba yoryoherwa. Burya buryohe wowe wumvise n'umudamu n'umuntu nawe arakeneye kumva bwa buryohe. Mugabo gacu usanga uri umugabo nyene wiha valere wenyene uruhande rwawe, mugabo uruhande rw'umugore ukarufata mineneko. So hari n'abadamu nabo usanga bagorana. Hari abadamu usanga bagorana muri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ashobora kuba ari umudamu afite umugabo amutegura bien, umugabo akitaho akagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo arabe ko anezeza arabe ko ashobora kunezeza umugore wiwe. Mugabo umugore ntabiha agaciro, ukamenga si hari. Mbere umugabo anamukeneye ukamenga aramugoye. Ukamenga ni bya bindi byo kuvuga ati reka nshikane ibwirizwa, mugabo muri we akumva umenga ntabyo ashaka, muri we akumva umenga ntabyo ari kuryohererwa. Gutyo umugabo azokura, azogukahesa, azogutegura, umugabo ugasanga igikorwa ari kugikora wenyene, umugabo akaruha. Ni gute uzoryoherwa? Ni gute uzokumva ko ico gikorwa gifise uburyohe? Ntushobora kubyumva. Kugira ngo wumve kuryohewe nuko nawe wabyishiramo nk'umudamu, ukabiha kanya, ukabiha agaciro. Mu gihe ufite umugabo agutegura neza, mwereke ko nawe ico gikorwa ugikeneye, mwereke ko nawe bibayemo, mwereke ko nawe ufise icuri kuragirane umufashe. Mugabo mu gihe ari kugutegura ukigira sinda bibazo, ukamenga sihuri, ukamenga uyo mwanya n'umwanya muri gukina, byukuri ntabwo uzokwigera wumva ko imibonano mpuzabitsina yakuryohe. Namanahuye n'ibibazo byinshi, ugasanga hari abadamu bambwira ati fofo no kuri jewe sindigera numva ndyohewe. Ntuzoryoherwa kuko nta mwanya ubiha, nta valere ubiha, nawe nyene ubwawe ntubyishiramwo, nta n'umunsi uzokwigera uryoherwa. Kugira rero ngo uryoherererwe kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bisaba yuko nawe ubyishiramo. Mu gihe umugabo yabishase muri uwo mwanya, yaguhaye uwo mwanya kugira ngo mubikore, nawe mwereke ko wari umunyotewe, mwereke ko umukeneye. Daire nawe n'umuntu abashaka kumwereka ko umufitiye igishika, abashaka kumwereka ko ico gikorwa agiye kugigukorera nawe agomba kigukorere ukunze. Mbe mwari muzi ko abagore benshi kenshi usanga bafatwa ku ngufu. Iyo kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugikoze wumva ko muri wowe bitari muri wowe, wumva ko utabikeneye, hanyuma umugabo akabikora par force, hajya abagufashe ku ngufu kuko abigukoresheje ubwa mbere. Mu gihe uba wumva utabishaka ntiwigera udemara, nta nubwo umushuku gufatura umugore nyene. Kubera igitsina c'abadamu usanga nyene kibombye, araronka inzira y'ingene ashobora gushira igitsina ciwe kandi kikabandanya, kandi wewe agakora igikorwa akanarangiza. Mugabo wewe ntuzokwigera urangiza n'umunsi wa rimwe, kandi wewe ntushobora kuryoherwa, umenga sinzi ibintu aba ariko arakora, si ubona arahejeje. Kubera iki? Muri wewe daire ntabyo wumva ushaka. Me wabishatse, umugabo atangiye kugukarisa wabishatse, n'umwanya isase uba umaze kumva ko neza neza ushatse. Okay? Aragushira muri modu
ukumva neza ko ariko aragushikana ahandi hantu. Edere wabishase wenyene muri uyo mwanya ni utangura umugabo aragukafesa, aragutegura bien, hanyuma ububere bumaze kuza, igitsina utanguye kumva bwa buryajyate buza mu gitsina, bukagomba ko igitsina gabo cinjira indani hanyuma gikora akazi. Haragera wowe nyene umugore neza yamaze kuguhisha bye, kubera ko wabihaye umwanya, wakumvise ubishase, urafata igitsina cy'umugabo kacishiriramo wenyene mu gitsina. Kubera iki? Kubera wabihaye umwanya kandi wumva ko uryohererewe igikorwa. Rero mu gihe utaryohererewe igikorwa biragorana vuba. Nyene apfa gukora, nyene agakubita. N'abagabo barabizi. Wewe urabyanka umugabo yafashwe, aba yafashwe, kandi muri uwo mwanya yumva neza yuko ashaka ko imbuto zimuvamo neza na neza. Wewe wabikunda utabikunda, umugabo arabikora, amaze kubikora arira gusa yuko w'imbuto ziwe zisohoka, bikaba birangiye, wowe nawe aca gusiga ngaho. Ntacu bukoze rero daye, ntacu bukoze. Rero mu gihe mutangwe igikorwa c'imibonano mpuzabitsina, tanga valeur impande zose zibiri. Wa mugabo umenye neza yuko iyo ugiye muri ico gikorwa apana kwikumira ko wenyene, kumva ko wowe ntugomba kurangiza wenyene. No, menya neza ati uyu mwanya mfashe wo gukora imibonano mpuzabitsina n'umukenyezi wanje, ngomba ndawitegurire neza mu buryo nza kunezeza madame. Okay? Umugore nawe mu gihe umugabo yashasi imibonano mpuzabitsina, mwereke ko nawe ubikeneye, mwereke ko nawe ubibayemwo, tanga agaciro. Uyo mwanya ugiye kurekura, uha agaciro kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Edaire natwe abago turaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina mu gihe twavyishizemwo, tukademara umushuko ukatubana mwinshi mu mubiri, turumva ko turyohewe neza cyane, kandi twe dufise uburyohe bwinshi pa raporo y'abagabo. Ni kuki rero twikumira ukamenga navyo dushaka kandi tubishaka? Umugabo ni gwawe, umufise ko uburenganzira bwose. Ni kuko utomwereka ko umukeneye, ni kuko utomwereka ko bikeneye, ukirengagiza ukicisha inzehe kandi wumva ko wahwereye, mugabo ukaguma gusa wirengagiza nk'umumenga ntabyo ugomba. No, ba free umugabo wawe. Mu gihe imibonano mpuzabitsina buri munsi izoryoha mu gihe mwese mwirekuye, yaba umugabo yirekuye cyangwa umugore yirekuye, nukuri biragenda neza ko muranafashanya. Umugabo araruha, umugore akacaja akamwenda, mwese murendana. Umugore arenda umugabo, umugabo akenda umugore. Ni ibintu bisanzwe tu. Umugabo araruha, umugore akaja hejuru nawe agakora igikorwa. Mu gihe rero mwabishatse, mu gihe mwumva ko santima z'ababanye nyinshi, mwese mwumva ko mwaryohererewe igikorwa. Mugabo bitagenze uko cyukuri, akenshi uzosanga umwe aryoherwa uwundi ntaryoherwa, kandi cyane cyane haryoherwa umugabo, umugore kenshi ntaryoherwa. Mu gihe utavyishizemo ntuzokwigera uryoherwa n'umusi wa rimwe. Mugabo menya neza ko umugabo wewe aryoherwa, yashaka gakora imibonano mpuzabitsina kuri ku ya mbere, umugabo wewe araryoherwa, ahubwo amagogwa aza kuri wewe. Byiza rero no kumvikana no guhuza kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane naho gutaha. Bye bye.